maze kubona yuko ibintu byose byanse nakoze uko nshoboye kose byanse hariyo filime nabonye nigeze kubona ariko iyo filime ntayo nibuka gusa nibuka ko kajambo urumva burya muri filime hari utujambo umuntu wumva tukaguma mu mutwe ari akajambo nigeze kumva kavuga gati iyo umaze gushika ahantu ubona yuko ibintu byose byanse le petit prière peut te sauver agasengesho gato karashobora kugukiza yaravuga ni umva nace ndavyumvamo nace ndavyumvamo mu mubiri numva ndasusumiye ndavuga yegeye ngira nsenge kandi muri uwo mwanya ico gihe ayo majambo yavuzwe muri ako gafilme yararavuze ati iyo uri kurasenga uvuge n'umwanya ibibazo vyawe ushaka ko birangirirako uvuga uti je solution ndayishaka inyuma y'igihe kinganuko umva je naciye ricara ngana ndavuga mana ubu turi saa sita je shaka yuko saa 8 ikibazo canje kizo cyamaze kugira guterega inyinshi cyandi yumva mahoro numva nabaye nk'umuntu w'umupato nukuri kose cyandi yicarira ngaho nyene nk'umuvisiteri nk'umuntu nyene ari muri tourisme yirabire birengana numva umenga umutima amahoro yaje nduzuye urindiye saa 8 nukuri tugiye tumene bisi tuyasi ntuko dukora abantu muri Maputo tubajana za Johannesburg ibintu nk'ivyo baradusavye nabo nyine amafaranga ariko amafaranga ntitwari tukifisa amafaranga gusa bacha batubwira nimba nta mafaranga mufise tewe duca dukoresha yindi plan B muraca mu mashamba urumva twari tugiye guca muri indi shamba tavuga nta kundi ngo yo mufite amafaranga akwiye mwari guca kuri boda ariko nyene tubona ni bya bindi aho usanga bashaka kutubesha bo bantu turarengana abasirikare baguma bagira amapatrouille muri iryo shamba hari abafashwe abo twari turi kumwe bafashwe gusa je nagize imana ndarengana cyane nisanga rero ndi ndahani rero muri Afrika y'Epfo wamaze gushika muri cya gihugu c'indoto rero kiya gihugu c'indoto rero ko ndihweza nditegereza abantu baho indimi zaho aho hantu rero kuko hari nko mwiki gihe nyene ahubwo mengo hari zari itariki nyene anniversaire anniversaire ni itariki hari imbeho imikazi uko hajya winter ni gihe c'imbeho gitangura mu kwa gatanu mu kwa gatandatu rero bagiye ko gikaza umurego urumva nta muhuzu nari mfise nta koti nta mupira nari nifitiye akantu nyene kagapira nta mupira w'imbeho nari mfise imbeho yari ngaha yari imbeho zuri nzara imbeho irankubita iyo byatari none ngaha kire gute ndabigenze gute ono tudoga twa police twaguma tugira patrouille yake harageze n'umwana niyumvira ati je nshobora guhamagara igipolisi je afuma ninjira muri akamodoka nakira imbeho kugira imbeho ibanzihe imbeho imvemo ati mbabwiye ati jewe ndumetraje ninje hano mu mbabare je ni munshire muri ako kantu je nire imbeho kuko yari imbeho ikaze cyane imbeho ihuha urumva imbeho yada bwari ubwa mbere numva imbeho nyamwe niyo kuko ngerageje kuyishira mu manuze ya mu madogre yari nko kuri -2 degrees Celsius iyo mbeho hari akanye cyane kandi bwari ubwa mbere umva bwari ubwa mbere niro santa iyo mbeho ama bigira gute umva cyangwa ngaho kuko hari mu ijoro mu ijoro cyangwa ngaho buraca mu gitondo navuganire kare rero ndondera ujya muhungu yamamagaje yambwiye yuko ngomba kuza yazonyakira ujya mu kugo utunimero nanda dufise mu gapapuro yego cyantangura rero
gusaba umuntu yamufasha telefone kugira ngo ndamuhamagare ndamumenyeshe yuko namaze gushika umuntu wa mbere yanije telefone ndamuhamagaye etipe cyambwira ngo hamaze gushika ngo ni vyiza cyane gose kabisa ngo ariko rero ngo je ndi mu kazi turavugana mvuyeyo tinone uravayo nkagyari ari mu gitondo ngo wenda kubwira umwanya n'umwanya gusa mvuye mu kazi ndakubwira urambwira okay sawa ntagora ariko je ndi ngaha kuri boda kandi ibintu bimeze nabi ndashonje ndarushe imbeho urumva isi yanguyeko tipe charakupa basi ndaguma ngaho aheza kandi avuga ati burya rero uyu muntu cyereka ndamuhamagare kandi ndamubwire basi nta kuntu basi ashobora no kundukira basi n'amafaranga basi nkavuma nipakiza basi nkamusa ni ngomba yuko aza kunyaki kuntoranga ndamuhamagaye nibwo yaciye ambwiza ukuri arambwira ngo rero urabona wewe ko wamaze gushika wamaze kwinjira muri icyo gihugu ngo wabaye umugabo urumva ngo aho byaheze raba rero kuntu wowe widebro yarumva ni debri ngo nukuri ngo aho wabaye umugabo ariko nubundi nabaye umugabo kuko naciyemo byaragukujije byari igyambere ndabicamo byaragize icyo bihindura mu buzima bwanjye byarankomeje bingira ubundi muntu amaze kubwira santima uyo mwanya abikubwiye wowe wiyumvisemwo gute urumva uyo mwanya amaze kumbwira nkuko ahubwo burya bwoba nari mfise urumva ijyanzara nari mfise byose naciye numva umengo biraheze naciye numva uyu muntu yamaze kumpemukira byarangi none nga ahantu ndi sinzi naho ndi uko hitwa sinzi naho ngiye novuga direction shobora gufata ngo ni canke aho mvuye direction shobora gufata ni umva ndahantu mu gahinga kanyaganande urumva bo naciye mba cool down naciye nituriza gusa nkaguma ngira ikintu cyo kugira cyo gusaba ubufasha kugira ngo nensiste basi ndabe yuko yogaruza agatima nguma saba abana amatelefone ndamuhamagara ntafate telefone ntagire gute ndaguma muri ivyo bibazo kumbe rero muri iryo joro ico gihe cyose ivyo bibazo ivyo urumva iyo situation yose hari umuntu umutipe nyene wo ngaho kuri boda yaguma nkurikirana ukuntu nyene nguma ngira ama movement ibiki nibwo yanyegera ati we none ufise kibazo we kuva mwijoro we nguma ndakubona ngaho guma usaba abantu amatelefone ugira gute wowe ufise kibazo kimeze gute cyana bwa Jeff singorane n'umuntu yamamagaje rero ntamaze gushika ngaha niko ndamuhamagara yacambwira ngo urumva ngo ndabe kuntu burya no kwiga ni byiza kwiga indimi urumva iyo ntabanzi ururimi urumva byari kugorana kugira ngo mvugane n'abantu turavugana ngo none uyu muntu gukoza wopfa mu gihugu cyawe kuko bari batubwiye uvuze yuko uri umurundi ngorane utegeza kuvuga yuko uri umukongomani kirabwe byambuye muri Kongo muri Kongo kwiri mufisi ibibazo hariya ni hatari biragoye urumva bo gusa mu nyuma naje kumubwiza ukuri maze kubona yuko hari umuntu mwiza atakibazo afise the type rero hari nko mu masaa 6 saa 5 saa 6 the type yaje kumbaza ivyo bibazo acambwira ngo none muri uno mwanya ushaka iki kiragwe muri uno mwanya jewe cyo shaka yuko kwanza mvugana n'uwo muntu umva kuko naguma shaka kumva nyene nari ngifise agatima yuko umutipe ashobora kwigara ko yari blague canke type dogera ndamuhamagara wapi biranka gose aranga kwitaba kya mugabo rero acambwira ati urumva yuko umutipe yanze nta kundi urumva type caragenda maze kugenda rero jewe cyo nakoze maze kubona yuko ibintu byose byanse nakoze uko shoboye kose byanse hariyo filime nabonye nigeze kubona ariko iyo filime ntayo nibuka gusa nibuka ko kajambo urumva burya muri filime hari utujambo umuntu wumva tukaguma mu mutwe
ari akajambo nigeze kumva kavuga gati iyo umaze gushika ahantu ubona yuko ibintu byose byanse le petit prière peut te sauver agasengesho gato karashobora kugukiza yaravuga ni eba umva nace ndavyumvamo nace ndavyumvamo mu mubiri numva ndasusumiye ndavuga yeje ngira nsenge kandi muri uwo mwanya ico gihe ayo majambo yavuzwe muri ako gafilme yararavuze ati iyo uri kurasenga uvuge n'umwanya ibibazo vyawe ushaka ko birangirirako uvuga uti je solution ndayishaka inyuma y'igihe kinganuko umva je naciye nicara ngana ndavuga mana ubu turi saa sita je nshaka yuko saa munani ikibazo canje kizoba cyamaze kugira guterega inyinshi ndiyumva amahoro numva nabaye nk'umuntu w'umupato nukuri kose ndiyicarira ngaho nyene nk'umuvisiteri nk'umuntu nyene ari muri tourisme yirabire birengana numva umenga umutima amahoro yaje nduzuye urindiye saa munani nukuri Imana irakomeye Imana ni nkuru kandi Imana ni Imana ifise ingene ikora ibintu nikora nk'abantu nukuri nakubesha nta minota 30 ujya mugabo nyene yaje kuntiza telefone aciye azarambwira ngo nguviriza rero ngo hamaga ngo akira ino telefone uhamagara ujya mu type tuvugana acara muhamagara type nayo namuhamagaye byanse ariko type yaratoye telefone ujya mugabo aca mubwira ati ngurumva rero guhera ino saha uyu muhungu agiye muri responsibility yiwanje umukeneye igihe cyose nimero zanje nizo nyene uzompamagara ku izo nimero muzoca muvugana canke ufise ikibazo umva ikibazo uzobukeneye uzombaze igihe kuko uyu muhungu agiye mu minwe yiwanje jewe ndamujana iwanje urumva washe aciye numva mu mutima umengo kuri uwo mwanya kwanza kuko nari namaze kumva yuko ibintu bimeze neza ndavuga nuko Imana irakoze kuri Imana inyishu ndayibonye uwo mwanya type cangurira amagi urumva nari nshonje cyane cangurira amagi narariye nk'umusuma kubera ijya santima yo kubona iby'Imana inkoreye nararize ndarira ndiko ndarira tiparandaba ati wanugira ikibazo fungura nyene witonze aha byose bimeze neza jewe nigenda kujeje muri kano kanya yes ndafungura amagi imejeje acambwira ngo ingore tugenda hani handa kwereka canjana kandi ka restaurant nyene ahantu kuri bodo abantu twinshi abantu botse inyama z'inkoko ibintu nk'ivyo inyama indya zitandukanye type carangurira indya n'indya ndafungura mfise santima imwe yo kuvuga ati umengo nocamba umushehe urumva nocamba umukozi w'Imana nocamba ibindi byose kuko nabonye yuko Imana ihari vya vrai vya nyavyo urumva apana vya bindi umuntu usanga abantu bibeshera canke yishiramo ibintu urumva yari realite apana byo kubwirwa ni ibintu niyumvisemwo ndasenga Imana iramfasha ndabibona urumva basi type acara mejeje gufungura aca ntwara mu modoka yuko yari umushoferi wo ngaho nye ashaka ku ntebe y'imbere kubera bwa buruhe ibibazo naratwawe n'agatiro sinamenya naje kwikangura tugomba kugenda umve bisi yari empty nari ndyame ngaho naje kwikangura abantu buzuye tugomba tugende type niho yaca nsaba cyangwa mbwa kiwanje kugira ngo yandike abantu yarabwira jewe cyangwa mbwa fise ngo none
wavuze hajya kuva mu kihe gihugu abwira je mu bisanzwe umbabarire nari nakubeshe je ndi umurundi Burundi ngo kwa Peter Nkurunziza kuko ico gihe Petero Nkurunziza yaravugwa cyane ari muri 2016 kuko Peter Nkurunziza hari iwanyu naho nyene nivyoroshe nabwiye ni ngorane urumva ariko nta kundi twaje mu bintu by'ubuzima nta bindi basi bacanjaniwe ko natangwe rero ubuzima maze gushika kuyo mutipe urumva yari nka basic yo gutangura rero ubuzima muri ico gihugu yaragushikanye wiwe wamaze umwanya ungana gute wiwe ubu yarashikanye wiwe kuko yari umuntu urumva yakora ingendo ava kuri boda cyari mu gihugu ca yari mu gisagara ca Johannesburg mu gace kitwa Itwatwa na gace nyene kabaye ka gace kabaye k'abantu nyene batifise ariko wamaze umwanya ungana gute aho hantu rero ntamaze indwi kuko ya mutipe yagumagira ingendo ava ngaho asubira kuri boda je nkaguma hajya n'umugore wiwe n'abana biwe kuko je urumva je nari mfise ijya idea yo kurondera ubuzima kandi numva yuko ngeze muri ico gihugu opportunity ari nyinshi sinumva yuko ngomba kuguma muhira oya navuga ni jewe iki gihugu namaze kugishika muri iki gihugu kandi igihugu gifise ama opportunity reka rero ntangure rero kugira gute kugira kurondera ocha inyuma y'indwi rero curavaho urumva dira iyo semaine mu kiringo ciyo ndwi urumva no kuvuga yuko nkishika muri iryo joro hari rimwe bukeye bwaho nace ntangura kugenda kurondeza ariko nari nkiri kuri uyo muti ntangura gutembera niho naciye shika ku wundi muntu aho nyene muri ako gace nyene uyo mugabo w'umu Ethiopia ariko amaze igihe kirekire aba ngaho afise n'umugore wo ngaho muri ico gihugu acaguha akazi oya je namusavye akazi nabwira je aka kazi ukora ko guponsa abamodoka ndakazi byumva gute ngo ngaho urabona hafise abakozi benshi bo ngaho kandi nshizeho uwundi muntu atari wo ngaho ingorane boca banyanka bashaka yuko abari bonyene bakora ntibashaka uwundi muntu muri bya bice nyine by'abantu banka abanyamahanga urumva uyo mutipe rero acambwira ati ngo none wewe uracari mushasha muri iki gihugu nabwira yego acambwira ngo none byagenze ngo ndamwiganiye ukuntu byagenze nawe nyine afatwa n'ikigongwe nawe nyine ari mu bantu bafashije acambwira ati rero wewe reka ndaguha nimero zanje urumva canke ndindira ngaho yacambwira ngo wewe rindira ngaho tuhabe tujana aho washikiye je tuvugane nabo ndabukuru ushobora kugufasha ko yabambajije none umuntu ari yewe umuntu yagushikanye bibi nabwo yarasubiye kandi hari uruva rero uri wenyene ngahe mu rugo ngo maje nyene n'abana gusa acaraza rero aho mba kuko mutipe vema nawe nyene yarafise umutima wo gufasha kuko yahevye ivyo ariko arakora cyambwira ati tugende kwa kwaza yatanguye aramfungurira cyambwira mpejeje cyambwira tujane rero aho washikiye tumaze kujayo aravugana n'urya mugore urya mugabo nashikiye ko baravugana barahamagara urya mugabo gate ngo uyu muntu yengera ndamutware mu gisagara muri town ndabe yuko yohura na bene wabo acatangura ko mugabo yarafise imodoka akora ibintu byo guponsa abamodoka yarafise imodoka biye uwo munsi nyene tuca turagenda mu gisagara rero Johannesburg mu gace kitwa Benoni ubuzima rero ubuzima bwa buratangura kunembereza ahantu mu masite y'abantu bakora security amashopu tukuma duhura n'abantu b'abakongomani b'abazimbabwe tugira imana ashikana ahantu hari abarundi gusa iyo site yari igizwe n'abarundi gusa were kuri supervisor abakozi bari abarundi nabo nyene barishima cyane bararyoherwa cyane gose bati ye uyu muntu turamugumana uyu muntu ntashobora gusubira inyuma ngo nariga n'ubundi twatubuze n'abakozi urumva kiya gihugu vraiment gifise opportunity nyinshi z'akazi urumva
nivyo yego nivyo umugabo yashikanye ngaho twaci tuhamagara wa wundi yamfasha ambwira ati urumva rero wewe wamaze gushika muri bene wanyu gusa ugize ikibazo uzombwire tuzogume tuvugana abatipe rero urumva ndisanga muri bene wacu aca barangumana yego tugumana ngaho hageze yuko umwanya wo gutaha turatahana naho bati yego twashikira muri bo umuryango urumva twese turabarundi ubwo rero ubuzima buca butangura uko bukeye bwaho naciye ntangura gukora sasa ntibyari byoroshe ntibyari byoroshe icyatumye ugenda South Africa waragishitseko ego me cyane ijana ku ijana waragishitseko kandi ndashima yego niki cyatumye ugaruka icyatumye ngaruka nuko naronse ivyo nari nkeneye ivyo nari ngiye kurondera narabironse urumva iyo maze kuronka ikintu ushaka nta mpamvu yo kuguma yure wamaze igihe kingana gute namaze imyaka 4 imyaka 4 imyaka 5 yari igiye kugera ariko fatika imyaka benshi barifuza kugendayo yego mu majambo make ubabwira iki bo abifuza kujayo icambere rero babwira nuko bo kwirinda zino nzira z'ibinywabi inzira z'amagendo ni cambe kuko inzira zitameze neza zibangamira ubuzima bwabo bashobora no gupfa cyo ni cambere icakabiri nuko batokwizigira cyane abantu babahamagaje hari kuko umwanya n'umwanya barabahinduka kandi amatwi asumira sijeje nyine benshi nuko byagiye bibagendera ugasanga umuntu ashitse kuri boda bace bamuzimira ko telefone ibintu nk'ivyo urumva ntumwizere cyane urumva ugende ushize mu mutwe yuko ushobora guhura n'ibibazo ushobora guhura n'ibibazo ugende witeguye yuko utegerezwa kuvyakira kuko ufise umutima woroshe ushobora no kuraba kubera ubonye abantu bagukoreye baguhemukiye utegerezwa kugenda rero uteguye umutima uvuga je ni bamemukira nzokwifata uko yego sawa Dani uratugendeje urugendo rurerure cyane kandi rw'akamaro kabisa kuko hariho benshi bifuza kuja hariya kandi ivyo byose bazokurikirana kino kiganiro bazoba bafise umuco ego hama akandi kanyuma nuko abantu burya bo kwirinda cyane novuga kwirinda kuja mu bintu bibasamaza kuko hari ibintu byinshi bisamaza bisamaza ni byinshi cyane kandi bitwara n'uburyo buke umuntu agende hajya avuga ati jewe ndi ngaha ndahita ibyo mbona ibyo ngira gute ukabyirengagiza mu wiyumvira mu gihugu cyawe kuko intumbero nyamukuru niyo guteza imbere igihugu intumbero nyamukuru niyo kugira umuryango umeze neza mu buzima bwiza hariya naho ibyo ni nkaho bitagishoboka ntibishoboka kugira umuryango hariya ugire n'ubuzima bwiza umuryango ugire indero nziza ntibishoboka gende hariya uvuga uti ngiye novuga ni ngiye nko mu ngwano muri bataille ine bara ngiye kubera ko size abini nyuma kubera ko ndabakunda kuko nzogaruka ndabagirire neza tubeho neza kuvuga ushaka kugenda genda afise infora avuga ati je ngiye kugira nkora iki kintu muhira kuko hambavu y'ivyo n'ubundi hariya muri iki gihugu numva ntituri we are not welcome numva ntibadukunda ntibadukunda igihe cyose wabumva wumva ibintu bya xenophobia ibiki kuko ntibakunda abanyamahanga rero ico kintu bagende bakishira mu mutwe bavuga ati jewe ngiye kurondera kugira ngo uzoce subira muhira nkore
nkorere igihugu yego. Murakoze mwese mwariko mukurikirana kino kiganiro, ariko imbere ya byose mbanze ndagushimiye Dani kuri kano kanya kawe waduhaye. Naje ndabashimiye kuba mwadutumiye. Yego murakoze cyane. Murakoze namwe mwariko mukurikirana kino kiganiro, yari My Life My Story, ubuzima bwanje inkuru zanje. Twari turi kumwe n'umutumire yitwa Mugisha Dani, je nariko ndagishikiriza nitwa Sibomana Celestin. Nawe ubutaha mu kiganiro kizokurikira. Ciao. Ahita